nari guhomba cyane iyo natebayo kandi narize kwiga narize kurangura naranguye ahubwo ivyo naranguye rero ngoma ndabizane ngaha niga ingene ndabiproduiza ngaha sinzosubiye kurangura iyo ko dukora itahura Basigaye mvuga nk'abantu bakuze cyane urumva mu bisanzwe none kugonga n'ikibazo gonga imoteri nivyo urakotesha no gukotesha si bisanzwe none naho imiduga dukoresha mu makripe turayikotesha mugabo umuntu arafite ingendeshwa ubuje nararenganye muhungu nararenganye kuva kiriya gihe ibintu bipanze neza no umuntu arinze avuga ati boss mtoto muga ndashimira leta mvye leta nkozi kunda abajeune baba bashaka batwigishe twebwe n'abatonya bacu babone ko hari ibintu bitagirwa bibaye n'igihugu twe dufite inspiration zivuye muri Nigeria Etats-Unis imico yabo nico kugira imikino sasa rero mu gihe turonse rero umuntu aca gusinyara igihugu kimeze uko u Rwanda rumeze uko Tanzania rumeze uko Burundi rumeze uko umaze kubimenya tutendeka fresh. Okay, ijya mbere je numva yuko kuva ucinjira muri music wamye uhura n'ibisangwa byinshi ijya mbere ijya kabiri nta munsi uri yumvira kubwo uravuga ati ndamaze kunanirwa ibintu ndashobora kubiha oya jewe ni record kandi ndi mandera w'umuziki w'u Burundi ubyibushe n'amataba n'imbaho kavyaranse numva mamesa ndashaka n'amamesa nari amafoto amakotari je nta namesa negeze nge hapo mwana nilete ya stock misi msanii gajendo umuntu w'abantu je nta muntu nivyo First, ndo musaza murabizi tena mini boss mtoto ikidemu canje ni so iyo turi home ngo umuriro ati gute one physically magically ngo kuburira imagine ojewe jewe kujya mu mbona ni kujya nyene ndo musana shusha hakanda komeye Burundi wa mutama attention jewe ndakaze ngo uryoshe pe abana bato muri he tuvugane. Yes nkuko bimeze nkuko bihora kigani open mic my name is Patrick ndakwakire O.l.g Olegue murakoze cyane meze neza niko po uraryoshe na umusheri wanje mami na daddy tantine na tonton kuzana cousine copain ega nkibona ijya title giheruka kuva hariya i Dubai sikusigaye uhita nari nzi yuko ari mwana aryoshe imana iryoshe kuko wacu twereka hagaragara amafoto uri kuraba uri mu rusengero ibintu n'ivyo nyene bon mu bisanzwe mfise imiziki navanye i Dubai kurangura n'amajana 222 Dubai umwe bawutangira ngahe Dubai no ragi kurangura umwe nawutangira ngahe wawurangura kurangara na oya nawurangura mu zindi esprit zindi biva ku mutima ona ivyashara amafaranga avaga ukacubwira uko ukacurangura ku rupapuro sasa iyo muziki amajana 222 222 nizo guhimbaza Imana amashimwe 222 nizo guhimbaza amashimwe Imana hama kajamo izo amajana 2 zo kuryohera abantu kubahanura bisanzwe hakaba harimo rero imwe imaze kuvamo bita araryoshe araryoshe sasa nashaka kwisohora muri 2022 mugabo kubera umwaka wa 2022 utanyendekeye neza cyane nagiye kurangura abantu ntafise gahunda bice birangora itike yo kugaruka ngira ucubibona iyo code navuze ati okay ubwa mbere waragiye urabura itike n'ubwa kabiri uragenda oya naragiye bwa mbere itike iraboneka gusa hakiri kare kandi naho nyine nagiye kurangura bitari muri gahunda ijya mbere nagiye kurangura mugasinda ijya mbere sindavyita kurangura kubera ijya mbere nari nkiri umunyashuri ndahita muri university n'ijya kabiri nari narahije kwiga navyise nkuko umuntu agiye kurangura ibintu sasa ijya kabiri nagiye kurangura agatike karamera nk'akangora kubera nagiye nabiteguri mugabo navanye ivyashara byinshi nazinzanye icambere nganza ko murabibona hamwe n'ibindi byinshi bisigaye mutarabona kuri wewe kuji Dubai canke mfungo uruhombo waba waragize mu bisanzwe kuri je nta ruhombo ruhari kuko umuntu aranguye arunguka mu nyuma nari guhomba cyane iyo natebayo kandi narize kwiga narize kurangura naranguye ahubwo je naranguye rero ngoma ndabizane ngaha niga ingene ndabiproduiza ngaha sinzosubiye kurangura iyo ko dukora itahura Basigaye mvuga nk'abantu bakuze cyane kubera ivy'imigani vyari no mu ndirimbo imwaro no mu ndirimbo ingene ntangora mvuga ati first ndo musaza murabizi tena mini boss mtoto ego ibintu byo byaraca ahubwo reka
hamaze iminsi mbona umengo ndi stress kubera imiduga imigira ibibazo bitorema biseseka bose araguze imodoka nawe gusa benshi baravuga ko kotesha zigonga imoteri utwara imodoka cyane vipi urumva mu bisanzwe nawe kugonga n'ikibazo ugonga imoteri nibyo urakotesha no gukotesha si bisanzwe none naho imiduga dukoresha amakripe turayikotesha mugabo umuntu arafise ingendeshwa ubuje nararenganye muhungu nararenganye kuva kiriya gihe ibintu bipanze neza no umuntu ahenze avuga ati boss mtoto mubo bashoferi mu mabangora urumva ngo hiyasi mfise ya agence imiduga ndiko ndapanga kuzana akadege gatonya mfise amashure mfise ibitaro mfise amabus muri ndoto canke oya birahari biko birakora cyo bituma mbona umengo je birangora ziya 20 millions beruka gusinya nimba atari 50 nta muco tukize turonka n'umuco w'iki none niwo mutahe urimwo uri kurakoresha muri ivyo bintu cyane murakoze Imana novuga yuko ari mzee wa makauli mzee wa makauli means umutama w'amateka atangaza umuntu ejo nta kabambiri yambaye muga hirya ejo muhu yari muri Lois Imana irakomeye cyane rero uruhombo ntago narize nararanguye dukunda Imana navyizeyo cyane ibintu vy'Imana biriko biraza cyane kuri O.l.g tuvuge ko O.l.g ashobora kuba umuprofete cyangwa umupasiteri kubera n'imirongo urutera mpambona stati zawe ukavuga ati O.l.g oya mu bisanzwe ca mbere marga y'ibintu byose tuba turi Imana iriho umurongo umwe canke ibiri umurongo umwe ni Yesaya 6 Yesaya 6:8 kandi Yesaya je navutse muri juin itariki 8 urumva ni ibintu bigwanamo kandi uwo murongo naciye sanga ari umyerekeye aho uba kovuga je numva ijwi ry'umwami Imana rivuga riti ndatuma nde yotubwira maze ndavuga ati jewe ndi hano bari je utuma means what sindi ko nca muri ibintu bigiye bitandukanye kira kitu mpango wa Mungu tuvyemeranye hama sinja Dubai tikikangora gato nuko twize kudazosubira Dubai tuzosubira oya ubu sinzosubira kurangura ahubwo nzoja mu zindi ugamena agiye kwiga ubu nagiye kurangura ubu sinzosubira kwiga kandi sinzosubira kurangura kuko kwiga narahejeje ubu navyise kurangura kubera n'ibintu nagiye kuzanaho ibya mbere mwatangiye kubibona rero ni byinshi cyane ubu rero nibaze yuko bivaye n'imyaka dufise bivanye n'ingene twabonye ahantu bipfira nibaze yuko bipanze neza kuko twebwe bivanye n'imyaka twari dufise tukaba dufise ijwi shika kure kaje usanga ntufise umuntu agukuriye mu myaka cyane azi ibintu by'amategeko kuko ntushobora kuvuka rimwe uzura ingobyi yapanye inzovyi navuze ingobyi n'inyenze gatonya kandi urivuze kuri umusaza w'umwaro ibintu by'ikirundo bize cyane bakarabaspire nabirabaho mugaba ubikurikiranye neza nahereje neza nta uvuka rimwe yuzure ingobyi sivyo uri umuririmbyi ntushobora kumenya amabanga ya paroisse amabanga y'igisirikare amabanga y'iki siri kuko dutanga message zitandukanye sasa kujya ku ruto dusaba abagenzi tunganya mind rero kujya ku nuwa wibaza ngo uratwitse kabisa kira kitu ni fresh hari indi domaine kibatusha kabusanga rero bigize kibazo biva kuki kuraho nyene biva kuki nico nagoma mvuga bisaba yuko ugira umumetre canke umuntu agukure mu myaka mu gusora kan mu gihe ijwi ryakoreshika kure kacabanza gucisha kamaso gato anasema confirmer ubura mufise apana umwe ashobora kugwara cyaka bura telefone kubera kibona kijya gihe kubera ka Instagram n'aka WhatsApp n'aga stati byatumye usubira hariya ari uvuye nibaze ko ubu aho vyapfira sahani ntibaze ni kure kuko indirimbo Pastor yari maze umwaka isohotse rero kaya ka video ko kumotiva kamera 28 secondes ko kumotiva abantu baze mu giteramo ko bwinshi ubwa mbe babibonye barikawusha me kujya kunuje ucumengo sinabonye kari kosa kuko narabuze umuntu asinyara ca ndijaja kujaja ni bibi muga ndashimira leta mvye leta nkozi kunda aba jeune baba bashaka batwigishe twebwe n'abatonya bacu babone ko hari ibintu bitagirwa bibaye n'igihugu twe dufite inspiration zivuye muri Nigeria Etats-Unis imico yabo nico kugira imicimbi sasa rero mu gihe turonse rero umuntu aca gusinyara igihugu kimeze uko u Rwanda rumeze uko Tanzania rumeze uko Burundi rumeze uko umaze kubimenya tutendeka fresh okay ijya mbere
je numva yuko kuva ucinjira muri music wamye uhura n'ibisangwa byinshi ijya mbere ijya kabiri nta munsi uri yumvira kubwo uravuga ati ndamaze kunanirwa ibi bintu ndashaka kubiha oya jewe ni record kandi ndimandera umuziki w'u Burundi kandi uzonyegera nzomuhanura kuko mbevuga ukuri kuvuga ukuza pana ukuze ukuri kuvuga ukuza pana ubukuze ukuzi apana ukuze means what turafise abarigende benshi mu muziki wacu baraduhanura twe turabubaha n'abatama bacu barakoze kiriya gijya myaka ibintu byari byo nyene twe natwe dutanguye kurimba hari ibindi mugabo akubwiye ati mwanangu iyi kauri ni biko biragoye sico kimwe n'umuntu iyo kauri yamubayeko kandi niyo yagiye hazi kuko hari n'izindi kauri nyinshi ziri hariya nshobora kuvuga ati je ngikibona nkambwiye ati mwanangu nasiki iyo kauri nyine najua fasi itwaruko mwene wacu kandi pana ibintu tagenzo jewe nyite irindi zina kuko leta iri maso abajejwe umutekano abajejwe intwaro bose nirugwe arese ko amahanga bagashima mu kugarura amahoro twabyonse mu mabere sasa no mu muziki nuko hasigaye ko ministre wa jeunesse atwiyegereza twarabimusavye be n'abandi bakuru nivyo mwari turabana mu rugo turafise impano zo kuririmba kandi twokora umuziki mwiza tukazana amadevize tugasahura amahera mu mahanga bisigure ko akeneye formation ku artiste yego twarasavye umuntu mbere no munsi tuvuye mu mubonano na Doraville nyakubahwa turayagyerekeye iterambere mu makariyeri y'umwarimwo nivyo domaine y'umuziki mu bindi bihugu birinjiza ama millions de dollars bavanye mu mahanga bakazana ngaha mu gihugu cy'u Burundi rero twebwe kujya kugarukana amahoro canke mu bindi mu zindi action zindi uburundi buseruka ahantu hose bagashima twabyonse mu maberebere niragije abasokuru rero mu muziki turi capable yo gusatira ibindi bihugu twabitsinda tukabinyaga amafaranga mu muziki tukabateramisha bakaryoherwa tupapesa tunaleta hapo tukazana amaya twera amakori tukagira ibiki tukagira ama business yandi menshi Olegue ihasa Nishavura gusa nishavura koje ko nishavasa zo pusiya ndarifise no ndagirengagiza okay icambere ndarifise ndafise umukobwa uri butoyi ndi butoyi nani bukuru ku myaka 23 tuko turavance imana duha amabonisi abari sawa bon baravuga yuko amahasa ashabura nabi mugabo jeje sinigeze ngendera mu bantu bashwana mu bantu batukana kandi bimba ko jewe sinigera nidoga ku marezo ngurumva ngo yana ngo je kintu cyose ndagishima mugabo siya kumba fise ku mutima hari ukuntu wowe nivyi wawe je nije menye ngenda bipanga tufise igihugu kandi igihugu kiradukunda muri igihugu si byaye sivyo nta muntu umwe atagira ico guba ariyo agashimwe ugeze kuronka ka awards ajes cagaro herekejwe na Maître Muvayo na timu yawe harimo n'umusheri wawe nashimwe ni team staff bafise abakobwa babiri tugendana hari umwe gusa yamanje kuza yagize ane bashaka binjire rimwe nawe gasusimira hamwe yari mu kuzina navuze ni staff team ni team munyuma haraje team ariko ari watanguye ni protocol kameme bazi byambera ndibatsa ayo basarahari basi naratewe iteka kameme ce byarenga nigwarize kaya gashimwa kumvize donc kuri wewe yari revelation de l'année murinzi mushasha atavyorosha cyo gihe hari mu mwaka 2020 mengo 2020 ndahari n'ubu rero ndibaza byaragenze neza byose dushimira Imana tugashimira igihugu tugashimira abantu bagiye batandukanye ijambo rimwe woshikiriza nk'impanuro ku baririmbyi bacaruka abaririmbyi bashasha n'aba big farias bakidumu ntibavutse arabasani canke abantu bakomeye barakuze kandi basanze abandi bantu b'ibicocoro bakaze urabazi ba matata ba chanchamis reka kanyegeza barakubita nuko ngira ata ama concert manini yaba gusa haraba ibiteramo bindi gusa ugasanga ewanyu tena mini boss ndumusaza murabizi tena mini boss mtoto ziranotse twenge twaramenyanye twarashobotse tuvuga venera soda yake nimekunywa ahubwo umuntu wa mbere n'ukuri mushikana aka video kuri je ngoma nirondere umuntu bita Sioni niwe nahereye ko mugabo niwe ambaye ngoma vraiment tujana wapi n'abana biwe nta nabonze mugabo
Venera batama bacu ba Venera baziranotse muramaze gurana Venera cyangwa ntaziranotse bose ba nyakubahwa ba ambassadeur w'Inyamitwe ba Mutama Eric bakubise Vema baravuze ati musore namahoro hari indirimbo iryoshe yasohotse uri hariya afande mwotsi byagenze gute uduhumucoze wari warayikoze ucisohora iri hariya hari ubona kuri channel yanjye narayikoze je nayenze yuko washatse narayikoze hama nari mu mipango yo gukora video n'ibintu byinshi namaze kubigura cyaba kibazo nje Dubai nta bipanze hama rero kuntu ibifise producer director abameyehoza mibanje bako barayumviriza bacha mayide sinzi ivyabaye harabax birabizi kace so nanje babimbiye mu bandi hari undi mupango ufise kuzokora video yayo mu muziki mfije musanze umuziki usohotse nta bipanze iba bonus track iba bonus nayo posting nayo ngiri ko agaho nkafise n'imiziki amajana 200 yandika umusuma yego papa cyangwe mu Rwanda mwakonye collab mukorana n'undi mutipe Adapro Dogoman mu Buganda hari izindi projects zihari mu Burundi cyangwa mu mahanga nyinshi zirahari mu Rwanda ndazifiseyo Tanzania Uganda aho ni nyinshi kubera rona style yanje wesha ibintu urabizi numva se nyinshi tegugabo ntamvuka jajita kujya ku ncunyaruse je mvuga je ndabona bamunyumviriza mbwa ndabona benshi badugumira bakabaza bigira babona badada bagenda bavuga ati biga umuntu munagaragara kandi managira ibindi birabaranze baraba aho niho barira ngo ni upanga ushaka kuba nguko ibyo ndirimbo byose twumvikana mu ndirimbo ziwawe niyo ndirimbo ya mbere kunda korayo cyane umva jewe ntari mtakunda kunira aho yari yindo vuga ati amanzureke sindabigusigura neza so sindazikunda ko ijwi nirije nyene ni jewe nyene mugabo hari izo nko ndaririmba numva ndiko ndanepa nyene umengo noririmbira hejuru hari indirimbo yitwa korayo je nimbi cyane bamaze kumva ingene ijya bene irimo ndakubita contact nkuko kumva ngo nakijibeni mu muduga nari napakiyemo izo nkumi abatrice basanzwe ariko kazi kabo abana b'igihugu barakinze neza kandi se beat nziza nshimira abapolisi dukorana guhera kuri Inspector John Jane SBM Beats hari abandi gusa nyene ba Elements bose barankorera n'abandi benshi ko barazi Overdue team kuri wewe urazi ko watangura mbere sinzi ngo arabasubiramo indirimbo mu nyuma sinzi ko byagenze harabaye n'akantu gatoyi kuri Snoke okay nakoze Overdue team n'umugwi nkunda cyane wanyispiye cogeje nari umudanseur mugana arashaka kuririmba mugana nkabona ngo biragoye kuntu uciro ndetse rero narakora amacover bo barampa audio yabo je ntekorera video ya cover mugana nkarimba by'abaririmbye kandi n'indirimbo yabo nyene sasa rero nanje Snoke aravuga ati ndakubona mu ibindi bintu ndaguha amahera ndukora indirimbo yawe ya mbere ikarekorera note ntimenyekanye cyane mugabo irazwe mugasi cyane iyo naciye nsubira ikadege general niyo bacaga tigigipeti ya derege ndi Olegue ngirija kuri tablo hagati ya Olegue urazi ndibaza si yaha ndugego izindi barabizi urazi ko ari abantu babaririmbye basigaye bakora bashaka gukora udusangwa bashaka kudekona basi bashaka gukora amakosa ngo bamenyekane nkuko Olegue yamenyekanye uramaze kuvyumva ndavyumva kandi benshi barahara bari mwega musanzwe ugira ibintu byiza hari ivyamawe bikomoka none gira ico babwiye basi nta kibazo ni fresh nimze wanu sinamubona babire wahora bagire babireke kusubiramo umuntu apana gusubiramo umuntu avuga ati jewe no dekona basi gatoyi noca amenyekana kujya Olegue muri ganze oya muho burya mbe n'umugani bavuga ngo si umugani ingendo y'undi iravuna wewe urashobora gutera inda umukobwa ukabona biroroshe famille mwengira irabitahuye ukaca uvuga ati nanje bambonanje biroroshe hewe ujya imyaka 25 75 ibisanga rero bahanure vraiment umwe none ba dramati ba D1 ba abarinzi benshi bashasha ko baraza kwabo kandi bien ba baby music wizi baje kwabo neza umwe rero afise ingenaza je na muri verse ya kabiri muri aradyosha navuze ati jewe kujya mu mbonane kujya nyene
ndumusana shusha hakanda akomeye umurundi wa mutamu attention jewe ndakazi arumva je kujya mu mbona ni kujya nyine umuntu wese afite ibyiwe sivyo ingendo ndiravuna nibibaho ho ubundi muntu ho bacavuga ati aho rero wewe icyo twakoreye mugenza ati rero wewe ubundi akarazana ibintu vyibagira ibintu by'uburofa bisigura yuko wewe nta n'ubwenge ufite ibyo twakoreye mugenza ko ntavyo wabonye byari byigwa kuri mwebwe rero ntavyo ubona ahubwo rero wewe asha guhana cyane kumva kameme nanje naho nabandinde mu butungane ucumengo ntaco wakoze ucumengo ugaruka wanje kumbwira pole sivyo kumbe je byashaka yuko mbikiraro kabandi ibintu bandengena neza two turafashanya kurera Benture yaragusanze je naragiye muri 2019 maramezi 3 Benture yagiye muri 2020 mu mpera ko je ntitwahuriye nabo kano shimira abantu baje gukuraba i Dubai hari abantu wari uri Dubai biragoye itike no kuvyiyumvira ndashimira igihugu hararungitswe abantu batandukanye kozi ba leta babayeho neza waje uvyibushe n'amatambaho kavyaranse numva mamesa ndashaka n'amamesa n'amafoto amakoto ari je nta namesa nigeze nge apo niyo na leta ya stock misi musani gagenda umuntu w'abantu je nta muntu nivyo nta n'umujana ndashimira rero igihugu nkashimira pomema ndashimira Imana iyo yabafashije bakanashika n'amahoro ndashimira rero igihugu nkashimira abagenzi nkashimira abantu batandukanye abakobwa abana abamama abapapa nkashimira cyane Akezanet nkashimira Vab nkashimira amatima agiye atandukanye y'abajournaliste n'abandi bantu ntarinzi mugabo nabonye ukuboko kw'Imana Mr Champagne yakanoti yagomba azane hanyuma umaze kuvayo bice birahurira nuko wavuye waragaha oya kace karonswa abandi ntaje mba ntabarutse oya turisiye ko yacyagashira abandi ga niho nshaka kugira ngo ngire ntaje nakubwiye nta musina sida na muntu ije ni confere wewe n'Imana gusa batajuwana je Imana yanyeretse uko bakavuga ati ngo mugani yambwiye ati ngo ivyo ntaronse ndi hariya nuko Imana itayishimye kandi nta kamaro bisigura yuko ivyo Imana yapanze kuri bijya ifsani byatumbereye ndoyifu ndagushimire muri mukuza mu kiganiro ca open mic sinone ntababwiye rero manda mukurikirana ibikorwa byanje ni O.l.g Olegue kuri Instagram Twitter Facebook Snapchat TikTok mukurikirane ibiganiro Akezanet hani muhira ni mu rugo kwa Mutama ashimira Patrick wa open mic wandanye mu mukurikirana ibintu biba biri ku rwego rwo hejuru kandi ntibivugwa mu izina thanks you murakoze cyane